ndabiherehe kubisobanura aha vyanyobeye sifise ico nokora araho bigucanga hamwe ubura nico vuga. Hello bakunzi ba Buja Hit TV muraho murakomeye. Nizere ko meze neza. Abo bitameze neza nabo Imana irakora mu banda y'umusenga. Kuri micro muri kumwe na Ange Irankunda. Tukaba twabazaniye umutumire umuntu mutamenyereye ngaho muri Buja Hit. Tukaba tubazaniye bishasha ntako tusagira kugira ngo tubanezereze abakunzi bacu n'abakunzi b'umuziki. Reka tumuramutse mwongere mumenye byinshi kuvyerekeye umuziki wo mu Burundi. Mumeze neza? Yego turashima. Akamwe Nicole. Ngo Nicole c'est vraiment kuko urabona mwadutembere. Kubatakuzi murashobora kuvuga akazina ka aho muvuka mukaba mukora iki mu buzima busanzwe? Amatazirano y'akazi ibintu nyene vy'umuziki ndimo. Mbo amatazirano banyita Boy, hanyuma amatazirano ya karangamuntu ni Stefan akaba azwi ku izina ry'akazi ko yitwa Boy. Kubera iki Boy? Mbo ni Boy tu nyene kubera ni izina batangiye kumpamagara kuva nkiri mutowe sana. Urva intazirano ry'umuryango? Ni itazirano ry'umuryango kuva mu buto bw'iwanje kuva mfise nk'imyaka nk'ibiri. Ko ariko washimye kurikoresha mu muziki utashoboye gukora akandi kazina mvuga uti canke gera kuryoheye cyane? Kubera niryo nakoze bazi nagiye ndiga nakuriye urumva ni muri make niryo nyene bagumye bampamagara Boy ryagumye rigaruka kenshi sana. Kuba tazi Boy n'umuntu ki akora iki mu buzima busanzwe avuka he? Boy avuka hano bita mu Kamenge urahazi? Boy avuka mu Kamenge. Boy akazi kiwe mu buzima busanzwe n'umuntu nyene ari simple sana, usanzwe akorera muri town. Ivyo akora nyene ni privé ntibivuge ko cyane mugambo ibindi bintu nkunda nka kariyere yiwanje ndakunda umuziki sana Ukaba uri umunyamuziki umuhanzi wo mu Burundi? Ndi umuririmbyi w'umurundi wo mu Burundi. Urashobora kubatakuzi canke kubo bazi indirimbo yawe bataba bazi ko ari wowe wayiririmbye kuko ntawuzwi na bose, ikintu kimenywa na bose nize ko ari amafaranga. Urashobora kubacishiriza ko kugira ngo ubamenye neza na neza uwo ari wowe ko ravuga? Indirimbo indirimbo yitwa Byancanze uvuga ngo ndabiherehe kubisobanura aha vyanyobeye sifise ico nokora araho bigucanga hamwe ubura nico vuga. Ni kuri YouTube ni mugende muyirabe. Kubo baba bifuza kumenya ibikorwa ukora urashobora kubabwira ahantu bashobora gusanga ibikorwa vyawe kugira ngo babandanye baguteza imbere, ahantu uvuga ati ndashobora kubayanta abashaka ibikorwa vyanje babirondera hana? Ni kuri ibikorwa buri ugiye no kubiraba ibikorwa sina vyinshi gusa ahantu wasanga ibikorwa vyanje ntavyo bari bibiri canke murakoze. Hama ikintu nagomba ndakubaze, urabona yuko ngaho mu Burundi abaririmbyi muri rusange, urabona yuko umuziki ushobora gutunga umuntu atakindi kintu ariko arakora atari umuziki wonyene, ushobora kugutunga umuziki wonyene? Aha mu Burundi urabona ko bizokunda? Kuri bamwe naho nyene ni bakeyi n'abantu baharuye. Kuri bamwe ushatse kuvuga? Nko kuba maze kwamamara cyane kuko uri mu underground urabona ngaha mu Burundi wacu nta makonsere turonka, nta biteramo bihaba, yaho abaririmbyi benshi boparvena kuza barabaho atakandi kazi bariko barakora kubera umuziki wacu uri hasi cyane. Uvuze kuri babe ni giko ubona cokorwa kugira ngo umuririmbyi kwa ngaha mu Burundi tumenyereye umuntu akiri mutoyi cyane, biragoye kugira ngo izina ryiwe riduge rimenyekane
baraca mu bintu vyinshi ugakora hirya no hino kugira ngo ushobore kuronka uduhera wiyungunganya kugira ngo ushobore gukora umuziki wawe. Nizihe ngorane ubona mu muziki w'u Burundi bagira kugira ngo ushike kure, ushike kuco wifuza, uvuga uti umuziki wanje nkeneye ko ushika ngaha anya, hari ingorane utegerezwa gucamo, nizihe kuri wewe? Ingorane ni nyinshi surtout ku muntu barika aratangura umuziki. Umuntu ariko aratangura umuziki je ngaha mu Burundi ku vyamaze kubona, kuko nanje urabona namaze nyene kuvyisa amamedia, dufise amaradiyo make. Ica kabiri amamedia yacu abantu bose baparvena gushikayo, abaririmbyi bose baparvena gushika mu nzeya, abantu bose baparvena gushika mu maradiyo ngo bakore ibiganiro, batange imiziki, batange ivyiyumviro vyabo. Ica kabiri ikintu cerekeye rezo sosio, urabona mu Burundi abantu bakeyi cane, kandi n'abantu bakoresha ico bita internet n'abantu bake baharuye. No kuvuga yuko mu gihe rero bimeze uko ibintu vy'umuziki mu Burundi biracagoranye gatoya, biracagoranye cane. Urumva intambamye canke ingorane muri ivyo mu Burundi agera kenshi nuko hari ibintu vyinshi base mu Burundi bidahari, kandi ivyo vyose biva ku kuntu muri make novuga yuko biva ku kuntu nyene ku badutanguriye, abadutanguriye nibo bavyononye. Uvuze ngo abadutanguriye nibo bavyononye, bushatse kuvuga ni bande bononye ivyo bintu? Urashobora kubavuga? Abantu bo mu ntango nibo bavyononye. So navuga mw'izina mwese murabazi abantu batanguye umuziki ngaha mu Burundi. Bo bavyononye gute? Abantu bavyononye nese ahandi bararonse occasion yo kuririmba, kuko urabona muri East Africa mu Burundi turi mu bantu babiri batanguye gusohora imiziki. Burya ugiye kuraba neza baroriro igihe batangura kuririmba ni meme generation nabo bati ID ba Professor J bande abo basosoke igihe baririmba, kandi imiziki yabo yakartona cyane. Kijya gihe ba Diamond ntibari bwatangure kuririmba, kijya gihe nta munyarwanda n'umwe yari bwatangure kuririmba. Muga urabona yuko abanyarwanda ubu baradusumbye umuziki. Bibazo ko kubera ni kubera babatanguriye. Urabona hagiye umuntu ahagurutse neza kenshi ashika neza, mugiye uhagurutse nabi ugenda nabi. Urumva uhagurutse nabi je navuye ko suguhaguruka nabi komtere gusa baronse occasion kuntuzeya ku ntango, muga benshi bayifashemo nabi. Bararonse occasion yo kuririmba imiziki kartona, imiziki irakundwa, muga rero ikintu ikosa ryahabaye nuko ntibigeze bafata ibintu ngo babigire international, babigumije ngaha mu Burundi n'amafaranga baronse ntibigeze bayavyaza umusaruro. Niko novuga ko muri make nyene vyuko nyene muri make n'urudubi, muri make babikoze bataramenya ingene bikorwa, kuko abandi banyarwanda urabona ingene batanguye arabona musaho bageze. Urumva abo baratanguye ibintu vyaragenze neza. ama réseaux sociaux iratuma umuntu atera imbere mu muziki nkuko vyibara. Réseaux sociaux nayo nyene iri mu bintu vya mbere bituma umuntu atera imbere. Muga rero urabona tuvuze kuri réseaux sociaux, hari abantu batera imbere atari réseaux sociaux bagiye, bigenze gute? Kuko ugiye kuraba urabona iyo tuvuze réseaux sociaux hariho aya mantuzeya, aya ma social media, urumva nko kuvuga ati YouTube, ama platform biki YouTube, Instagram, Twitter n'ibindi biba ari vyinshi, kandi navyo nyene biba biri umuntu, biba biri mu bintu bifasha umuntu kugira atera imbere. Muga hari abantu usanga batari foro muri ivyo, mu ugasanga barateye imbere. Ikintu ubona yuko gikenewe hano mu Burundi kugira ngo umuziki utere imbere, ubona co bari gike? Ikintu gikenewe nuko abarundi babanza kwanza gutahura ivyo bagenzi babo barimo. Umugani wa baraho Kidumu ni wavuze ngo abarundi ntibaratahura abasani, ntibaradutahura. Urazi igituma? Uno musi Diamond aje gukora concert mu Burundi, abarundi bose baragenda gutonda imirongo. Muga Fariyaze canke Satibi bagiye kuririmba canke rero canke Kidumu, abarundi ntibagenda kwa kundi nyene. Muri make ikibazo ca mbere dufise mu Burundi, abarundi biwacu ntibatwemera.
nibaza ko ari kujya kuntu bavuga ngo ikibano kirakengeretse. tureke n'ikibana ahubwo ikibazo abarundi dufise ni kimwe muri make muri twebwe nyene turumva yuko tudashoboye. Urabona ubundi ugiye kuraba mu bindi bihugu hanze umuririmbyi mu guhiga iciwe abafise ico bita fanatisme ikomeye cyane gusumvya hanze. Mugambo hino mu Burundi siko bimeze. Siko bimeze na gatoya. Ahubwo hino mu Burundi bashuhira bajya baba bavuye hanze baje hino kandi nabo nyene ubundi mwanya ugiye kubiraba nabo nyene abaririmbyi barabifisemo uruhara kugira ntibabashuhire canke n'abaririmbyi barabifisemo uruhara kugira nabo nyene ntibakundwe cyane ugiye kubiraba n'urundi ruhande rw'abanyagihugu rurasubira kandi rukagaruka. Uko abarundi babishamo ubona ume ngo yo bishamo uruhara gute kugira ngo ntamenyekane ntakundwe. Abarundi igituma bishiramo uruhara cambere na mbere biva ku miziki bakora ingene imeze ingene iryoshe uburyohe ifise jafise ingene baba bayidandaje ingene baba bagerageje kuyipromotinga ivyo vyose rero nyene vyo bowe muri kariyeri yawe y'umuziki ubona turetse kariyeri yawe muri rusangi abarundi uvuze ko badashigikiranira ntibakundana muri make ntidukundana naje ndimo ndumurundi kazi ntidukundana wosaba iki abaririmbye bagenzi bawe canke abarundi muri rusange? Je cyenda basaba nuko icambere na mbere tubaye twegira ico bita ko self confidence uravyumva muri make twebwe nyene ubwacu twumviye ko dushoboye kuko nta muntu numwe tuzoja gukundisha ivyi wacu abiwacu bonyene batarabikunda nta kintu na kimwe nibishobora gukunda kugira ibintu by'iwacu bijabuke bije mu mahanga babikunda nuko ngahe iwacu bategerezwa kugira iki kubikunda bakumva babishashaye. Mu Burundi ntidushobora kuzoba abastare tumenyekane cyane mu gihe iwacu tutaramenyekana ngo twamamare kuko ugiye kuraba ngaha mu Burundi nabasani bakeyi ushobora guhura ugasanga barateye imbere ugasanga barafise icyo bafise. Bowe kugira inyuma gatonye inkuru y'umwe isubira inyuma ni gihe cyagusunitse kuja mu muziki? Ikintu cyansunikiye kuja mu muziki hari ibintu rero wisangamo ivyo uravyemera nuko nabona kwaza ati niki cyaguteye kuba journalist kirahari mu uravyumva ikibazo nuko hari ibintu nyene wisanga mutabiteguye gusa ukaca usanga hari ibindi bintu nyene bituma ubijamo nka jewe kuva nkiri umwana mutoya cyane numvise umuziki amatwi ansumira barabimbira bambonye nkiri umupetero uravyumva nararyoherwa cyane niyo ndize bakavuza radio naca ntekereza uravyumva muri make niko nyene nakuze ni ibintu nyene vyambaye nko kuva nkiri mutoya muri make nawo vukanye ko novuga. Nuwiho muririmbyi yakonspire hakugira ngo uvuga uti jewe ni nakura vraiment naho nkunda umuziki. Hari abantu bakunda umuziki canke bakunda ibindi bintu bigaherera aho nyene ariko kucinjiramo kikaba ikindi kintu. Nuwiho muririmbyi uvuga uti jewe vraiment kuva nkiri muto nari nifuza kuba nka naka. Umuririmbyi urabona uvuze umuririmbyi noba umuririmbyi yoba yaranyinsipire nkumva yuko nanje noja mu bintu by'umuziki. Ubundi ugiye kuraba n'abaririmbyi benshi kuko ugiye kuraba jewe sinumvira n'abarundi cane kandi sinigeze niha n'umwanya wo kumviriza abarundi cane. None uvuze ko udakurikira abarundi ukaba wavuze yuko kugira ngo dutere imbere twebwe abarundi dutangura gushigikiranira urumva ntushigikiranira? Urakoze cane reka ndakwishura uravyumva nanje nakubwiye ati kugira abaririmbyi mu Burundi ntitubumvirize sofu birava kuri bo sofu birava hehe birava mu banyagihugu. Sinshobora kukumviriza utaririmbye umuziki mwiza bize bisaba yuko uburirimbiki umuziki mwiza mu Burundi kiryoshe imiziki irabishe ndakubwira sometime hari igihe ba promoting abantu atavyo bazi abantu imiziki yabo ironka iki nironka opportunity yo gushika hehe ku maradiyo niyo ni sofu birava baririmbye abaririmbye ibintu bishe bumviriza indirimbo z'ahandi hantu
sauf mu Burundi birava kuri production dufise production noya. Umuziki mwiza kuri bo umeze gute? Umuziki mwiza kuri bo mukumviriza umuziki yaho navuga ati umuziki ni mwiza. Ikintu cyane ndaharura ukuntu beat yubatse, nkumva intuze nkumva ari muziki ngene imeze, nkumva melody, hanyuma nkumviriza amajambo kujya nyene umuziki nyene wumva nyene kuryoshe, nyene wumva nyene kuryoshe niko no bivuga. Wavuze yuko umuntu yakwenspire mu Burundi ntaho hari umuntu uvuga uti uyu naramwiyumvamo nashaka kumera nkawe. Hanze y'u Burundi ni benshi cyane, benshi apana umwe, benshi sana. Gerageza uvuge nka babiri. Hariho urabona surtout urabona imiziki ya Amerika ratona kari y'abanyamerika. Abanyamerika ni hafi ya bose, ba Beyonce, ba Jay-Z, bande abarapere, ba Lil Wayne, ba Chris Brown, abantu benshi sana, n'abantu benshi cyane bagiye baranyaspira. Urumva wishakira kumera nk'abanyamerika muri make? Bo sivyo gusa navyo nyene biraryoha kubera urabona iyo umuntu mushimye kandi iyo umuntu akwensipiye wifuza kumera nkawe, niko bimeze. Murakoze cyane, nagishimire kubona mwadusije akanya ko twabonye mwari muri byinshi ngaho onye muko murarondera ubuzima. Tuge tubashimire kubona mwaduhaye akanya ko ari byinshi mwahevye, tubashimire cyane. Abana murakoze vraiment, natwe turabashimiye kuba mwaje kutugirisha ikiganiro. Bakunzi ba Buja TV, nizere ko mwaryohewe cyane ku bintu twabazaniye. Tuguma tubazanira bishasha kugira ngo mumenye mu muziki ndundi ni igiki gikenewe kugira ngo utere imbere. Muri commentaire muraza gukomanta umwe wese ku mayide yiwe, mutubwire ahantu bitameze neza, aho bitagenze neza, kandi mutwihanganira abantu bagumye barengana. Turi ahantu twamusanze ku kazi, mutwihanganire haguma haca abantu benshi. Tubashimire cyane mwebwe mutarakanda kuri subscribe, please turabasavye mufonde kuri subscribe kandi musharinge, mulikinge, mukomante. Commentaire zanyu turazikeneye. Ndabashimire cyane, ndababwira ngo Imana ibane namwe. Ciao ciao.